Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke maramutse bivanye naho merereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yije kudushikirana amakuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ukuri ko bakwejeje kuja ahagaragara na cane ko Kere Nkurunziza yari ayijeje imisi itari mikeyi yagumye mu gacereri gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ajije kudushikira tukaba tugira ngo tuyabashitse ko yose ido nido na makuru ari buze kugaruka kwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Ndabaye kaze rero kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu caciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Aya rero ndabibutse yuko ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano ndagateka kazi na muntu mukayatorizwa n'umugwa wamenyesha mukuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wajije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akandi ko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazi jya nonye pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yajiye kudushikira aka kanya yabonetse amakete yarungitswe na Kere Nkurunziza nyuma yuko aka kanya ashimye kwikura ku karwi nanone ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kere Nkurunziza rero amajambo akomeye cyane ashikirije abacamanza n'amajambo ateye ubwoba kubijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi rero bikaba biri mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu urubanza rwaciriwe rwasabiwe waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengiyo mu Bunyoni. Kere Nkurunziza yarugarutse ko na cane avuga yuko ibi biriko birasabirwa General Alengiyo mu Bunyoni ari ibintu bidakwiye. Ibi byose rero bikamunyuma zuko umwe mu buvugishwa bwabohejeje gutangura biravurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bafise uruhara rukomeye cyane mu ishano ryahawe umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi byose rero bikaba biriko biba mu nyuma zuko General Alengiyo mu Bunyoni mu ijambo ryiwe yashikirije rya nyuma yavuze yuko ubutungane budahereye nga. Ibi vyose rero bikaba vyo bigiye gukwegera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye ari navyo turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Niki rero coba kiri muri aya makete akomeye cyane Kere Nkurunziza ahejeje gushira ahagaragara gushika ubu ngubu rero Kere Nkurunziza ariko araronderwa na cane ko yabuzwe iyo yoba yaje ni mu nyuma zuko yarahejeje imisi itari mikeyi aboneka ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kandi bivurwa yuko ari wenyene musirikare w'umwizigirwa imbere y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa nanone abo mu biro vy'umukuru w'igihugu amasoko yacu yibanga aremeza yuko Kere Nkurunziza nawe nyene n'ubundi agihari ariko abandi bakavurwa yuko Kere Nkurunziza yo bariko araronderwa. N'amakuru rero tugira ngo dutange umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi. Gushika ubu rero abacamanza bumiwe nyuma yo kumviriza aya majambo akomeye cyane Kere Nkurunziza yashikirije kubijanye n'ibiriko vyasabiwe uwaze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bidasiguritse na gatoyi na cane ko bica biboneka yuko General Alengiyo mu Bunyoni yoba azira akarenganyo. N'amakuru rero mu buryo bw'idonido tugira ngo yose tuyabashitse ko amakuru akomeye cyane Bob Rugurika bikaba mu nyuma zuko nawe nyene yoba yiyemeje gushira ahagaragara ibijanye n'urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Amakuru rero akomeye cyane yije kudushikira ni mu buryo bw'idonido tugira ngo yose tuyabashitse ko yose uko yokabaye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba mu nyuma zuko gushika ubu ngubu nawe nyene amagara yiwe ashitse aho umwasi ashaka na cane ko umukuru w'igihugu yategekanya kuba yogirira ingendo zitandukanye mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye ariko gushika ubu amagara yiwe kuko yoba ashitse aho umwasi ashaka akaba atarugendo na rumwe arekuriwe gukora mu bene igihugu mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Reka rero ayo makuru yose nari twabateguriye tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma zuko ibiriko birabanga mu gihugu caciza c'u Burundi. Kere Nkurunziza yubahije gusaba yuko General Alengiyo mu Bunyoni ataha. Ibi vyose rero abishikirije nyuma yuko afise
ivyemezo vyemeza yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adakwiye gufata ingingo nk'iyi ngiyi aho kuguma mu gaceri na cane ko bica bimukwegera akararambaraye. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biravurwa yuko n'amakungu yoba yahagurukiye ibijanye n'ici kibazo c'urubanza rwaciriwe General Alengiyome Bunyoni na cane ko bica biboneka yuko General Alengiyome Bunyoni ari igihangange irya nino yoba mu karere k'ibiyaga binini canke irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. General Bunyoni rero bica vyumvikana yuko gushika ubu ngubu injyane ziriko zirakwegera uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi, ari injyane zaturutse ku bijanye n'uwahaye ishano umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero Keri Nkurunziza abishize ahagaragara, ni navyo tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu arateye ubwoba nyuma yuko gushika ubu ngubu umukuru w'igihugu nyari cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa kurungikwa mu gihugu c'Ubuhindi na cane bivanye n'amagara yiwe na cane ko ageramiwe. Ndabibutse yuko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rwatangajwe ku munsi wa kabiri mu gihe yari yapfuye ku munsi wa mbere. Ndabibutse yuko ibi vyose rero Keri Nkurunziza bigarutse ko bivanye n'umubabaro agaragaza na cane ko bica vyumvikana yuko ibi vyose birimwo igipfungu cishi cane. Ubutungane rero bwo bugiye gutosekana na cane ko ingingo zikomeye cane isubiramwo ry'urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni ryo barugiye guteza uruhagarara nyuma yuko bisabwa n'ibihangange bikomakomeye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko rero ayo makuru tubashitsa ko idonido ryayo, ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ku basirikari b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko ubutumwa bw'umusirikari w'umurundi aherutse kurokoka igitero ca M23 muri Kongo. Rino joro rero twari twabashikirije amakuru akomeye cyane ajanye n'abasirikari b'u Burundi ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi z'abakongomani. Twabajije ko iyo foto nanone tubashikirije ari y'abasirikari b'u Burundi koko. Kuri iyo foto haboneka abasirikari bambaye imyambaro ya RDC ariko imbere yabo haboneka abasirikari bakeyi nanone bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Umwe mu basirikari baherutse kurokoka yaraye atwandikiye aremeza ko wenyene ubwiwe yarimwo muri abo basirikari baboneka kuri iyo foto. Yanditse ati abona abasirikari b'u Burundi, yabishimangiye rwose atanga n'ivyemezo. Uwo rero yambaye umwambaro w'u Burundi ni General de Brigade Elia Ndayizigiye batazira Muzinga, yaje adufata nabi cyane atwagereza kwanka akazi. Umwe rero muri twebwe yavuganye na General Prime Niyongabo gushika ubu ngubu atwemerera gutahukanwa, ariko inyuma yaho gatoya Colonel Kavamahanga atwara tafo kuyategetse ko abasirikari bose bamusanga aho bita Iminova. Ivyo vyose rero bikaba vyashikirijwe n'uwo musirikari yarokotse iyo ntambara yari yabahuje n'umwari wa M23. Nyuma yuko rero bamwe babikunze barurira imiduga, ariko hariho abasoda bashika 150 baturi. General Muzinga yaciye abandika abarihira nanone n'ubwato ikibiriraho. Ubu rero bariko barerekeza i Bukavu. Kavamahanga yabagirije icaco kwanka akazi, yagomvye no kubaka inkoho nkuru barazimwima, ariko baruriye nyuma yo kugenda baciye basiga izo nkoho bari basabwe n'uyo general. Inyuma nanone yuko inyinyurana ry'abo bantu kucerekeye gukurwa muri Kongo ridatahuye nanone kandi ridateye amakenga, bivurwa yuko dushobora gupfa n'ubu ngubu mu gihe n'uwufashwe yazimiye yamburwa utwiwe twose n'abasirikare b'abanyekongo agakubitwa, twikekwa ko hari nabo bo babicwa. Gushika ubu ngubu rero perezida wacu Neva natanguze kandi atange amajambo akomeye cyane, atange umuco kuvyerekeranye n'abasirikari b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyuma yuko umusirikari ashikiriza ati Neva wacu nashikirize kandi nave mu gacerere adukure ahantu kuko ubu abasirikari bose bacitse nk'abasazi. Gushika ubu rero amaraso yacu nashike imbere y'Imana hama imanagure nanone imitima y'abatwara igihugu, nanone bareke kutugurisha. General Muzinga yadutonetse mu kutubwira ko tutari abasirikare, narabe akubite akenge imuhana nanone kwa Bunyoni. Turababaje cyane rero nyuma yuko abarongoye ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu, abatwara amashengero y'abapotroli ndetse n'abepiskopi b'amadiyoseze katolika atandukanye mu gihugu c'u Burundi gushika ubu ngubu rero baremere urwego rutumariye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ataco tuzira, kandi bavuga yuko bashize Imana imbere. Ibi vyose rero uyu musirikare niko agaragaza umubabaro. Reka makuru yacu tuyabandanirize nanone ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu ceza c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubabwira amakuru avugwa kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kurekura General Alengiyome Bunyoni vyo
vyoba nabi canke vyoba neza. Ibi vyose rero bikaba biriko birashikirizwa n'ibihangange bitandukanye na cane ko bitari vyo umugambi ukomeye cane wo gukurako intwaro y'agahotoroba ugira ubandanye. General Alengiyome Bunyoni ndabibutse yuko gushika ubu ngubu ku munsi w'ejo waheze ari we yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose nyuma yuko umushikiriza manza ari we nyene yari yabisabiye uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Kwitegeko rero ry'umukuru w'igihugu nyene cyo General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko biboneka yuko General Alengiyome Bunyoni mu gihe yoba yidegembya igihugu coba kitarongowe n'umukuru w'igihugu nyene cyo General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero reka makuru yacu tabandanirize kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Itegeko rihasha amabi afatiye ku gitsina ritegerezwa guhabwa nanone ingufu kugira ngo rihure nanone nayo mu karere mpuzamakungu Amnesty International. Nyuma yuko kuri uyu wa gatatu uheze ishiramwe Amnesty International ryarasohoye icigwa nanone gishasha ku mabi afatiye ku gitsina mu gihugu cacu c'u Burundi. Iryo shiramwe risaba inama nshinga amateka y'u Burundi gukuramwo utunenge twibonekeza muri iryo tegeko ryatowe mu mwaka wa 2016 rigwanya amabi afatiye ku gitsina. U Burundi rero butegerezwa kandi gukosora ubushane nanone biri muri iryo mu ntumbero yo gukingira no guhagarika no guharanira ubutungane burama ku bakorerwa ayo mabi. Ibi vyose rero biraboneka ngaha mu gihugu cacu Burundi na cane mu butegetsi no mu bategetsi bakuru aho umuntu umwene igihugu wa ntaho ntikora ataronka ubutungane. Iryo tegeko rero rivurwa nanone na Amnesty International niryo mu 2016 rivuga ku mabi afatiye ku gitsina. Iryo ryo muri 2016 rigwanya amabi afatiye ku gitsina ryaratumye haba intambwe iboneka mu gihugu c'u Burundi ariko iracari hasi y'ibikorwa vyo mu karere n'urwego mpuzamakungu. Iryo tegeko rirafise vyinshi vyo guhindurwa, muri ivyo nanone vyamenyekanye ririmwo n'ingingo zimwe zihushanye n'agateka ka muntu mu gihugu c'u Burundi nk'uburenganzira bwo kubaha ubuzima bwa muntu n'ukudakumira. Ntirivuga nanone uko bikurikirana kuwakorewe amabi kandi ntiryerekana uko abakorewe amabi bashobora gukurikiranwa n'ubutungane mu bihe bimwe biba bigiye bitoroshe mu gihugu c'u Burundi mu gihe hakozwe amabi atagira izina. Niko rero vyatangajwe na Sarah Johnson cegera c'umuyobozi wa Amnesty International mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'uburengero. Gushika ubu rero ibihushane nanone biriko biribonekeza ku bwa Amnesty International. U Burundi bwategerezwa guhubura nanone ibihushanye biri hagati y'iryo tegeko n'igitabo nanone mpanavyaha co mu 2017. Ivyo rero ni nk'akarorero kuba mu muco nanone ibintu biriko biraboneka mu gihugu cacu c'u Burundi iboneka ku ngingo abacamanza bategerezwa gushira mu ngiro bikakwa rero no gukoresha ingingo zimwe zo mu mwaka wa 2016. Niko rero biri muri urwo rwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu uheze. Mwishiramwe rero ritandukanye ririko riraraba ibijanye n'agateka kazina muntu nga mu gihugu cacu Burundi riratangaza yuko ibijanye n'ubutungane mu gihugu c'u Burundi bitameze neza na cane bifatiye ku bijanye n'ababi akorerwa ku gitsina. Mwisubiramo ryaryo itegeko mpanavyaha ry'u Burundi ryarateye insiguro y'amabi afatira ku gitsina nanone bivurwa na Amnesty International. Inyuma yuko iryo shiramwe ryo risaba ifutwa ry'iyo ngingo zimwe zihonyanga agateka kazina muntu na cane izirengera ubuzima bwa buri wese mu gihugu c'u Burundi. Uburyo rero bw'amafaranga n'abakozi ayandi mahinduka ajanye n'amategeko akenewe. Abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukoresha abakozi bakwiye bakanahabwa inyigisho zigezweho mu ntumbero yo gushira neza mu ngiro itegeko, hakanasuzumwa neza abakorewe amabi afatiye ku gitsina banaronse ubufasha bukenewe. Amnesty International nanone risaba kandi ko Uburundi gutera umukono ku masezerano y'Imaputo ajanye n'agateka k'abakenyezi mu gihugu c'u Burundi. Uko rero vyifashe ku rubuga nanone biravurwa yuko mu kiringo kidashika indwi zibiri abagabo batari munsi ya 5 barashengejwe mu butungane bagirizwa amabi afatiye ku gitsina. Abeshi baciriwe gupfungwa imyaka 5 mu gutanguza nanone isekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abigeme
n'abakenyezi kwa 27 Munyonyo guheze. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayubaha yamagariye abatora amategeko gutora itegeko rihasha abakora amabi afatiye ku gitsina abita ko ari inkorabara. Mu vyo rero yagarutse ko harimwo ibara ryabereye ibuterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, igisagara c'ubudandaji mw'ijoro ry'uwa 19 Munyonyo guheze. Yari umwigeme w'imyaka 5 yasambanijwe n'abantu gushika ubu ngo bataramenyekana ngo bashikirizwe ubutungane. Gushika ubu rero bikavurwa yuko bagandaguye uwo mwana mbere yuko bari babandanije bamufata ku nguvu. Itegeko rero rijanye no gukingira abakorewe amabi no kugwanya amabi afatiye ku gitsina ryatowe n'inama nshingamateka y'u Burundi mu mwaka wa 2016 nyuma yo kwihweza ivyongewemwo mu nteguro yaryo kuri iryo tegeko ryo muri 2015. Ibi vyose rero vyatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu ku mwaka w'ibihumbi 2016 kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga. Ivyo vyose rero abigeme bakiri bato kubw'urunani Fernandebo nanone abigeme bakiri bato bikavurwa yuko bagize umurwi ubangamiwe cane n'abakora ayo mabi. Hagati rero ya Nzero na Gitugutu uyu mwaka bivurwa yuko urwo runani bivurwa yuko ruvuga yuko rwaharuye amabi ashika 280 yakorewe abigeme bakiri bato n'abanyeshuri. Urwo runani ruhamagarira nanone uwo ari we wese kugira ivyiwe iyi ntambara iriko iravurwa ku mabi afatiye ku gitsina. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cane yije kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru avurwa ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Itangazo giturumbuka nyuma y'uko Keri Nkurunziza aciye afata ingingo ikomeye cyane yo gushira ahagaragara bijanye n'uwo yaragize uruhara mu bijanye no kugandagura umuyisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero umuyisi Petero Nkurunziza ndabibutse yuko batangaje urupfu rwiwe ku munsi wa kabiri mbere yuko yari yapfuye ku munsi wa mbere. Ibi vyose rero akaba ari ibintu bigaragaza yuko ubutungane bw'igihugu c'u Burundi burimwo igipfungu cishi cyane. Bamwe rero mu bene gihugu bariko baribaza imvo ibijanye n'urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni mbere yuko asabiwe gupfungwa igihano ca misi yose ubuzima bwe bwose gushika ubu ngubu hakaba harihweza imvo ibijanye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza rwoba ruriko ruragarukanwa kandi haheze imisi itari mikeyi. Ibi rero bica vyumvikana yuko General Alengiyome Bunyoni ico azira ahubwo ari ibijanye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibihangange vyatangaje yuko mu gihe yoguma mu gacerere biraca bitangura gutangariza abene igihugu amajambo akomeye cyane yaranze ibijanye no gutegura kugandagura umuyisi Petero Nkurunziza. Umuyisi Petero Nkurunziza bivurwa yuko yahagaze umutima, ariko amakuru akomeye cyane yahawe isumu yavuye muri Tanzania ari navyo tugira ngo tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahije kudushikira. Mu majambo rero ya Keri Nkurunziza yatanguye agira ati ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi nakamaramaza jewe ndibaza ibiriko birakorwa mu butungane bw'u Burundi ko bidasiguritse na cane ibiriko birasabirwa uwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Niteguriye rero gufashanya n'uturwi turiko twinyegeza mu mugambi ukomeye cyane wo gushira ahagaragara amabi afatiye ku butungane n'amabi ariko arakorerwa abapfungiwe ivyiyumviro vya politike. General Alengiyome Bunyoni kuko Keri Nkurunziza yabishikirije ashikiriza yuko General Alengiyome Bunyoni urubanza rwe rurimwo igipfungu cishi cyane na cane ko Keri Nkurunziza yitegura gushira ahagaragara ivyaranze iyi dosiye ikomeye cyane yo guhagarika waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi vyose rero bikaba biriko biratera agashavu aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagwariwe na cane ko gushika ubu ngubu arekuriwe kwidegemvya amasaha atarengeje 2. Ibi vyose rero munyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yije kudushikira. Gusa ariko arihwezwa imvo yo bayatumye Keri Nkurunziza mu ngumu y'isi Petero Nkurunziza ashikiriza aya majambo akomeye cyane abacamanza. Ibi vyose rero biriko biragaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birateye uruhagarara na cane bamwe mu bihangange batanguye gushikiriza amajambo akomeye cyane. Ndababwira ukuri umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hongeye kumvikana yuko ari amahera yafashwe kugira ngo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajanwe mu gihugu c'u Buhindi kugira ngo amagara yiwe akurikiranwe. Gushika ubu rero Dr Jean nanone aturuka mu gihugu c'u Bwongereza hari amajambo akomeye cyane yajije gushikiriza turibuze kuyagarukaho mu buryo bw'idonido mu yandi makuru twabateguriye. Ntimuje kure turaza kugaruka dusigura kandi tanga umuco kuvyerekeranye n'iyi nyandiko ikomeye cyane kandi iteye ubwoba n'igishika ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungitswe mu butungane na cane ko yashikirijwe na Keri Nkurunziza. Ibi vyose rero munyemerere tuza kubigaruka ko ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.